Ndabaramukije bakunzi ba BInfo News mwebwe mwese mudukurikirana kuno rubuga ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi w'igerekerezo rya 2022 ukwezi kwa kane kuno mwaka turimo w'ibihumbi 2025 mu nkundiye manze shimire cyane mwebwe mwese mudukurikirana muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari Kenya, Uganda, abari Mozambique, abari South Africa, henshi muherereye muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, abari muri Oceania, tubabwire timino cyangwa mwaramutse tigwa n'amasaha muri komora dukurikirana. Join to Akodi the Black ini BInfo News kaze murano makuru yacu aho tuza kubabwira amakuru y'imigwano ikirabera muri Masisi neza muri Kibati aho fardc ikoresheje amadrone yo mu bwoko bwa CH4 yashoboye kurasa bikomeye ndetse anigarurira mu burere cyangwa mu birindiro by'ishamba cy'u Rwanda. Tuze tubabwire ibitigiri byashoboye kumenyekana by'abasize ubuzima ku mirongo y'urugamba ndetse tubabwire n'ubuce fardc yamaze kuba yisubiza cyangwa yamaze kuba ishira mu ntoki zayo. Turaza kurabira hamwe n'ibiko biraba mu Minembwe aho ingabo za fardc na wazarendo n'ingabo z'u Burundi tuvuga yuko bariko barahagwira ku bwishi ndetse banatanguye gushingana madifense adasanzwe kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda n'igihe kurundi ruhande igihugu cy'u Rwanda naco kiko kirarungirika muri ibi bice abasirikare benshi badasanzwe kandi kabisa n'ibikoresho bikwiye kandi byinshi. Ibi byose twaje turari hamwe eske nikihe twovuga yuko kigiye gukurikira mu gihe tubona yuko ku mpande zose bamaze kwambarira urugamba, ku mpande zose batita kucobo utakaza bose bashira imbere yuko boshobora gutsinda urugamba. Kaze rero mu kino kiganiro ikindi tuza kubabwira n'ikijanye n'ingene ibintu biko biragenda mu karere k'ibiyaga binini aho president w'u Rwanda President Paul Kagame yaraye yimwe visa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu gihe yaramaze imisi itari mike ariko aradiridimba ashaka visa yo kuja muri Etats-Unis ariko bikaza kurangira bamwankiye atakibazo na kimwe. Iri kaze rero mu kiganiro making sure ko wamaze gukora subscribe hama udushondere kuri like hama usangiza ibiganiro byacu abandi utibagije muri commentaire uduze imitima cyangwa amadarapo mu gihe atacufise urenza ko twashoboye kugaruka mu gihe twari tumaze iminsi agakoresho twakoresha gufata amasanamu gafise ikibazo turiyaranja rero kugira ngo dushobore kubaha amakuru meza kandi agezweho. Rero niyo mpamvu ndabatumiriye mwese kuba kumwe natwe, kuba kumwe nanje muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kubumvira byinshi abantu benshi mutamenye canke mutangiye muratahura biko birabera ku mirongo y'urugamba mu gihe hari haheza kanya nteko ndabaha amakuru ngene bimeze nari nafatiriwe ndabaja muri voyage ariko nawe ngiye kubaha amakuru umwanya ku mwanya uko narisanzwe ndabikora mu ntera iteka rero ko mwaba mubikora kugira ngo dushobore gukwiza abantu 10,000 mu gihe gito. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AKAKANYA mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Muri kino kiganiro tubabwira uko vyifashe ibintu uko biko biragenda bigenda ku mirongo y'urugamba. Mu nkundiye duhere neza na neza muri territoire ya Fizi muri localité ya Minembwe turabiri hamwe ibijanye n'umutekano ingene bimeze. Amakuru tumaze kuronka nuko ku munsi w'icyo rya 21 muri Sud Kivu ibintu byari bikaze cyane bitari bimeze neza. Ndavuga aha muri Minembwe ingabo za wazarendo zabonetse cyane ziriko ziriyongera ku rugero rudasanzwe. Ingabo za fardc zabonetse ziriko ziriyongera ku rugero rudasanzwe ndetse n'ingabo z'Uburundi FDNB bari ko bariyongera hano mu misozi ya territoire ya Fizi kugira ngo bashobore kuba beshi kumbure nta wuzi canke nta wamenya ico bakiko kirategurwa canke kigomba kibe nk'uko amakuru abandanya adushikiye. Novuga yuko iri joro ryakeye ryari
ijoro ry'umuvuduko udasanzwe ku kwiyongera kw'ingabo za coalition ya FRDC zariko ziyongera ngaha muri territoire ya Fizi. Abasirikare ba Wazalendo benshi bariko barerekeza mu minembwe hagati. Abasirikare ba FRDC Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo masaha y'ijoro bariko barerekeza muri minembwe hagati, ngo amakuru yacu abandanya adushikira. Bababwira yuko inyuma y'urugendo rw'abanyamurenge abanyamurenge n'abanyarwanda bamaze iminsi ariko barakorera hagiye hatandukanye, imyiteguro iteguwe muri Washington ikomeza guteza ikibazo gikomeye cyane. Nyuma y'uko habaye imyigaragambyo, biravugwa yuko hoba hagira habe iyindi myigaragambyo. Twabaza ati mbega gusaba ubutabazi canke n'umugambi wo kugira ico bashika ko mu bya politike na rya musanzwe muzi yuko bano banyamurenge bishakira igihugu cyabo. Paul Kagame yabashikirije nyuma yuko bagiye barasaba ngo inzira ngo ija muri Uvira ngo na Minembwe ngo yugururwe. Hari ababona ko ari uburyo bwo gushira igitutu mu vya politike, mu gihe u Rwanda ko rukunda kwagirizwa kwivanga mu bibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurundi ruhande abanyamurenge bavuga ati turashaka inzira Uvira Minembwe vyugurwe imbere neza, bihahirane canke bagendanire, ariko bivanye no kurinda umutekano wo mu gihe cy'ikari bibiri no kurinda amahamfa no guhungabanya umutekano hamwe. Baririnze kugurura ino liyezo ihuza bino bisagara kari bibiri. Tosha tubaza ati none ikibazo nyamukuru kiri hehe, ninde ariko aragiteza? C'est vrai, ni ngombwa kwirinda kuvuga ibintu abanyamurenge bose si bamwe mu vyumvire, kuko muramaze kubona yuko hari abakagara nabo biyita amaduko, ariko kandi kwirengagiza imigambi y'inyuma navyo birashoboka kuba bibi cyane. Ikintu kimwe kitomoye nuko intambara yo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibera gusa ku rugamba, irabera no mu makuru no kumenyesha amakuru, nk'uko amakuru yacu abandanya abitubwira cyangwa ibandanya bivugwa hagiye hatandukanye. Mumve yuko ino nkuru zino ntambara ziriko ziraba hambavu yo kubera kuri front no kumwangukana ubumenyi, ariho imbuga ziba zikomeye cyane, kuko murabona neza yuko abanyamurenge iyo bagomba kuja gukora manifestation niyo bakoresha. Muhora mubona bafande rugabo iyo bakeneye kuransa bakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi, akaba ari zo bifashisha kugira ngo bashobore kugwana zino guerre mediatique, mu gihe kuri front bo baba batsinzwe mu buryo budasanzwe. Rero ngomba kubamenyesha igikuru yuko mu Minembwe hari ingabo zidasanzwe kandi nyinshi cyane za coalition ya FRDC, ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo na FRDC abahibu bamaze kwinjira mu ijoro ryo kege ya 2022 ya 2022 bariko barinjira cyane. Nta wuzi kiro kirategurwa kugira ngo hashobore kuba ibintu vuga yuko bidasanzwe ku mirongo y'urugamba. Ikindi kurundi ruhande amakuru dufise nuko ku mupaka ubuzi igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo harabonekanye naho abasirikare b'u Rwanda bariko barinjira atakibazo na kimwe, nkuko amakuru yacu abandanya abidushikira. No butumwa bugufi cyane twandikiwe na bamwe basanzwe baba muri ivyo bice, aho batubwiye ati mwicunge kabisa muri Kongo ngaha Kamanyora inguvu ziko zirongerezwa, ibintu bishobora kuba cyane mu gihe coalition FRDC irapanga karere no mu gihugu cy'u Rwanda ko barapanga karere kugira ngo bikunde batera ama contre attaque canke bagabe ibitero bikomeye cyane, bashobore komora coalition FRDC abari mu misozi yaharamiye Uvira ndetse mu gisagara cya Uvira, ko murabizi target kari mu gisagara cya Uvira. Ibi byose ndazi yuko abantu mudukurikirana mubandanye mu bisobanukirwa kurusha n'ubwa mbere. Rero mwumve yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeza gucucagira abasirikare ibiharuro bidasanzwe byinshi cyane n'ibigwanisho bikomakomeye, nk'uko abene gihugu baba muri ivyo micungararo binjirira ko babandanya babitubwira ko batubwira yuko mu kwinjira zino nshaba z'u Rwanda zibanza gukamya ngo hari ahantu bashobora bakatishiriza uruzi rwa Rusizi, maze bakinjirira bukebuke n'amaguru bakinjira za Kamanyora, mbere ugasanga nta n'imodoka binjiyemo, barinjiye babanje gukatisha uruzi bagashokera nk'ubwo uruzi baba bakatishije. Murumva neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zinjira ari nyinshi kandi zikinjirana n'ibigwanisho bikomakomeye. Tukiri ngaha nyine mu Minembwe hari ayandi makuru ahavuga kandi adasanzwe, aho bivugwa
yuko ku munsi w'ejo habaye bombardement y'amadrone ya FRDC ndetse akubita bimwe bikomeye, akubita babaza, akubita tababarira coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nk'uko mwagiye mubikurikirana. Rero mwumve neza yuko abasikare batari bake b'u Rwanda ku munsi w'ejo barahasize ubuzima, tutibagiye n'abagiye barafatwa ndibaza mwarabonye ama video y'abasikare b'u Rwanda bicaritswe hasi, barahabwa mikro, baravuga ngene binjiye, baravuga byinshi, baravuga bishimirira kugaruka ko murabizi ko bavuga bya bindi nyene, baravuga ko batabazi ibibazanye, donc ibintu bijanye nuko murabizi ngene biyexikiza, ariko barafashe ku buryo bukomeye, ndetse n'ibirindiro bitari bike by'inyeshamba z'u Rwanda byararashwe kandi n'abatari bake barashoboye kuhasiga ubuzima. Rero FRDC ikomeza gutegura no kwiyubaka cyane ku mirongo y'urugamba kugira ngo bikunde ize irakubita umwasi w'inyeshamba z'u Rwanda. Mu nkundire ndababwira umwe mu butumwa nandikiye bingene inyeshamba z'u Rwanda zaraye zinjiye ngaha muri Kamanyora ndetse no muri Plene ya Rusizi kugira ngo bashobore gutegura ibitero simusiga byo kugaba ku ngabo z'u Rwanda z'u Burundi ziri mu misozi ya Uvira ndetse n'ingabo za Kongo ndetse n'Abazarene. Aho amakuru dufise adushikira avuga yuko abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda canke b'abanyarwanda barenze umupaka ikamanyora baja mu kiyaya cya Rusizi kugira ngo basubire gutanguza ibitero ku murongo wasange Uvira ku nzira route nationale nimero 5. Ayo makuru nyene avuga ko amakamyo menshi atwaye ibikoresho bya gisirikare hamwe n'abasirikare b'abanyarwanda yambutse mw'iri joro ryo kuri uyu wa kabiri. Ayandi bakaravuga yuko abandi basirikare batari bake nabo pardon bashokeye mu ruzi bariko barinjira ngaha muri Kamanyora mu gihe babanje gukamya uruzi. Bivuga yuko ariko baraza kuza kwiyubakira mu bibanza bitandukanye birimo biri ngaha muri Kamanyora, muri Ruvungi ndetse na Katogoto, n'ahandi bavuga yuko aho bitwa muri Mutarure no mu gisagara ca Sange mu kiyaya ca Rusizi. Ikibutswa Paul Kagame ntashaka na gatoyi kubona amahoro mu buseruko bwa RDC nkuko amazi y'isino yivuga yuko atategereza canke adatiganya gukura inyeshamba ziwe ngaha mu gihugu ca Kongo. Barateguye imyiyerekano plutôt intambara yo kugwanya u Rwanda niyo nyishu ya nyuma yo kuzana amahoro muri Kivu zose iziko zirabera mu Rwanda, mu gihe president wa Kongo yofatagaga ibitero mu Rwanda. Ibi nayo babwiye maintes fois yuko intambara zoca zigabanya umuvuduko nka mu butaka kuko biraboneka neza kandi birerekana neza yuko ibiriko biratuma ibi vyose ari kubera ko president Kisekedi bisa nuko yamaze kwirerera ko zimenyeshamba z'u Rwanda zikaza muri Kongo zikigira ivyo zishatse nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ku rundi ruhande barateguye imyeyerekano muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo biyerekane nk'abahohoterwa mu ntumbero yo gushira no gutangaza ibitero mu gisagara ca Uvira n'ibiyikikuje. Bisaba kuba maso, birakenewe ko ku mirongo y'intambara ico bokwita ama defense cyangwa ibirindiro byo komezwa cyane kubera ko biraboneka neza ko inyeshamba z'u Rwanda zifite imigambi myinshi kandi imigambi mibisha cyane. Ibi byose ndazi murabizi, baba bagomba ingenda muvano kugira ngo bashobore kugaba ibitero mu buryo buboneka cyane bugaragara, bafite icyitwazo cy'uko ngo ariko barahohoterwa ndetse no kwikunda, ndetse ugasanga na bya bihugu by'amahanga bibahaye za nguvu nyinshi zo zibaha kugira ngo bikunde bahungabanya umutekano wo muri Kongo. Rero mumve yuko muri ubu buce ndababwiye baragomba gutanguza ibitero muri Sange Uvira kuri route nationale nimero 5, ndetse bongeye baravuga yuko bariko bariyubakira M23 iri kiriyubakira muri ibi bibanza bikurikira, ibibanza bikomeye cyane. M23 iri kiragerageza kwiyubakira kugira ngo bikunde igihe ama defense akomeye bize biyorohere kuneutraliza igisagara ca Uvira. Bavuze nka Kamanyora, bavuga Ruvungi, Katongo, bavuga muri Mutarure no mu gisagara ca Sange aha muri Plene ya Rusizi. Biravuga yuko M23 ariho igomba kwiyestara mu buryo buboneka bikunde ikitanguza ibitero bikomeye ku gisagara ca Uvira, ariko novuga yuko ivyo ari nk'amahirwe make babifise nuko amakuru amaze kudushikira yuko
coalition FRDC ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na Blackwater na Wazalendo bo bamaze kuba bapanga karere hariya mu misozi miremire ndetse bamaze kumenya destination y'ubuce bwose z'inyesha amazigu cy'u Rwanda zagiye zirashinga ibikoho binini binini twababwira ngaha muri Ruvungi twabwiye ko bahashize ibikoho twababwiye zakamenya ko hari ibikoho twababwira zangomo hose ko hari ibikoho bya M23 byajanye kugira ngo bashobore kwitegurira ingamba bagomba kugaba mu gisagara cya Uvira. Mu gisagara cya Uvira umutekano umeze neza ariko uragomba guhungabanywa umwanya n'umwanya hatagize igikozo mu gico kugwaco cyaramaze gukorwa nuko coalition FRDC yamaze gutahura urugamba n'uwo bariko baragwana kandi tegeza kuba determiné ariko nitwibagire neza yuko mirongo y'urugamba hari gufatirwa abazungu batari bake baba baje gufata z'inyesha z'igihugu cy'u Rwanda ndetse mu masanamu agenda agaragara habonekamo cyane abigeme cyangwa abakobwa b'abafaransa kazi abo bitwa abasniper kabisa baragaragara cyane bariko barafatwa ngaha ku mirongo y'urugamba muri leta ya Kongo nkuko mubandanya namwe muvyibonera. Iyi rero zino nkuru novuga yuko atari izo kugira ngo duce umutima abantu ahubwo nizo kugira ngo tubabwire yuko bakwiye kwitegura akoze yakose kuko murabizi yuko nta munsi n'umwe ikintu kiba twakibabwiye nibaza kenshi ko tuba turiko turabona iyo biko biraca nyamara umunsi tubonye M23 kirakora agashaka trike nkaka turavuga ati nivyo yamikoresha mugabo mu kwirinda reka tubivuge kugira ngo abene gihugu nivyaramuka bibaye ntibazotangare cyane bavyumve nka bishasha. Rero izo no nkuru turabazibashikiriza kandi atakibazo nakimwe kugira ngo mubandanye muri update ndetse munamenya ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Imbere yuko ndabakubita inkuru nkabaryohera cyane inkuru nziza inkuru kubasi ba Kagame kubadakunda ibikorwa bigayitse vyiwe akora ndagenda badiha inkuru yiwe ingene Donald Trump yaraye amusuja gati aramubwira ati ja kuragira inka ntibikunda kukonyoza amaguru yawe abiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangira amufungiye imipaka. Reka ndakwibwirire ukungene muri Masisi bimeze hama cenza ndababwire uko vyari vyifashe mwibura rya visa rya president Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri Masisi muri Nord Kivu aho mu gace kitwa Kibati FRDC ikoresheje amadrone ya CH4 yazinduye irarasa guhera ku munsi w'ejo ibirindiro bigera kuri 4 vya M23 bihita ndetse bimwe bishe biratokombera ibindi vyigarurirwa canke bija mu maboko ya coalition FRDC. Nimigwano yatakuva ku munsi w'ejo aho indege za FRDC tuvuga ko ziri mu kazi kadasanzwe kandi keza ko gukubita zitababarira zimenyesha abazu Rwanda aha muri Masisi. Rero ku munsi w'ejo byaramenyekanye guhera ku munsi w'ejo ko imigwano itangwe ndetse kugera ku munsi w'ejo muri ivyo birindiro bine bagavye ko ibitero ko idrone yaraje hejuru ikabaca intege cyo bitose bitanema FRDC na igaca musino wa Wazalendo bagakubita umwasi bagakubita batahasi ni nko kwari nko kujya guca mu bitoki utema kimwe kinongera wavansa niko byari bimeze mu gihe drone yari hije gukora ivyayo FRDC kibajamo amakuru tumaze kuronka nuko kugira mu gatondo kuno musikiregezo rya 22 ibirindiro gira kuri 2 byo byari bimaze kuja mu minwe za FRDC nyene muri Kibati babaje gukubita bababaza zimenyesha amazi igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yacu abandanya bivuga cyane abandanya adushikira. Rero abasikaye batari bake ibitigiri bitari bike ibigwanisho bitari bike bitagira ibitigiri byarononekariye ngaha mu mirwano ndetse abasikaye bo batari bake barashoboye kuhapfira nkuko amakuru yo abandanya abivuga. Wo bamaze gukora subscribe waratomboje cyane kuko bituma ndabwira inkuru ayigwatanira ajako atahandiraca ndetse nkayiguha itari kwivumbi atakibazo na kimwe. Rero warakoze subscribe ugafunda kuri like ukabona kurikana igoro ko uwo munota cyo muri comment uvuga ati kodi big up sana kuko uno munota ano munota 10 na hafi na 8 mugurumva wa kabisa waravye umwanya munini message zitari zikudo wamaze kuzitahura. Tunasaba abadukurikana kuraba ibiganiro byacu umwanya munini bituma wumva message zikwiye. Nayo ni breaking news nubwo benshi bayivuze ko jera burumanya kuyivuga ko ni nyuma yaho ibihano bimaze guhabwa u Rwanda. Ubu n'abategetsi bamwe mu Rwanda ntibemerewe kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abafatiwe ibihano. Ibitwara ibabwira twabwira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zirafatira ibihano Leta y'u Rwanda namwe mukavuga ati ngo teri yo sema
ngo nibashera isusu ngo ntaco bazobagira, ariko uno munsi vyagaragaye. Ndetse muribuka neza ku maforumu yateguwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika Melanie Trump, murabizi ko yatumye ko Angelina Ndayishimiye mwubahwa canke umunyacubahiro wacu canke first lady, ivyo murabizi yuko yatumeko. Ariko kiyagihe mwibuke ko na first lady wa Rwanda Kagame Janet nawe yari yatumwe ku bwa mbere, mugabo visa yiwe iza kubaza kwikansoringa bivanye n'amabwa leta y'u Rwanda iri kirakorera muri Kongo. Ibindazi ko magiye murabikurikirana kandi atakibazo na kimwe. Ibindazi ko abenshi twababwira ati umugore wa Kagame plito mubabarire ntabwo ari umugore n'umutambukanyi cyangwa umufasoni, umukenyezi wiwe ntabwo yahawe amahirwe yo kuja gucelebrate hamwe n'abandi mu president 45 bari bizewe bose muri mu gihugu muri isi yose na president Melanie Trump nako umutambukanyi wiwe. Ibi vyarabaye rero ku munsi w'ejo Washington iheruka gufata ingingo yo bazategeza mu Rwanda kwinjira muri Amerika. Visa yaho bagiye kuyumva ku mati canke kwi radio. Amakuru yo avuga yuko na Kagame wenyene ubwiwe atariko aremererwa kujayo, kuva ko atangarije ko adataraje ko azokora ingabo muri fardc atazozikurayo. Novuga yuko ibihano byo bikiza kabisa bidasanzwe. Murabizi neza yuko nubwo yabagwaye yacafata agatiki akaza kuraba kamace muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero umuntu akomeze yicare mu rugwiro, murumva ko yamaze gufata ingamba kandi zikomeye cyane. Rero President Paul Kagame ubu nawe nta rusha afise wo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kinini yaramajijwe arindiriye cyangwa yuko yishugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuha uburenganzira bwo kuza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baraye bahagaritse visa yiwe baravuga ati we ntukenewe ntukeneye ngaha, birangira President w'u Rwanda yimwe visa kubera ibihano ariko arafatirwa. Rero sigomba kwaramurira byinshi mitomero myinshi. Blessing amukora subscribe na like hanyuma Rwanda ibigenda neza. Ndinabike banure James Okodide Black ni BFM News, tatso komeza kubana namwe mu biganiro n'amakuru byose zo kubashikiriza kuri no munsi. Bye bye.